Nyandagaro umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na gatanu mu nkundire mbanze ndabahe mwiriwe canke mwaramutse bivanye n'aho muherereye. Mu buhinga bw'ivyuma hariyo Obe Felix Irankunda kuri mikro muri kumwe na jewe Aline Munezero. Ndayahere ku ngingo nkuru ahagazeko. Abanyagihugu batari bake barababazwa no kubona urwego rw'iperereza rusanzwe rutwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu ruguma runyuruza abantu ariko ntahagarike ababikora ngo bongere bahanwe, bikaboneka ko ari we abatuma. Umukuru w'inama nshingamateka atangaza ko hagiye gusinywa amasezerano yo guhana abakozi hagati y'u Burundi n'igihugu ca Serbia. Abatari bake bakanegura ingene leta y'u Burundi itagwiza akazi imbere mu gihugu ngo abarundi babone gukorera igihugu cabo aho kuja gukorera mu mahanga. Turabwira n'ibijanye n'ibikorwa byo kubaka igituro c'umuyagankuba ca Gakeceri Ngozi mu ntara ya Butanyerera kigeze kure nk'uko bishikirizwa n'ishirahamwe Regideso. Ivyo ngo bizotuma ibice byo mu buraruko no hagati mu gihugu c'u Burundi bironka umuyagankuba. Mukanya tuja mwidonido. Ndasubiye kubaramutsa nongera ndabaha ikaze. Mwari mwejeje kuvyumva mu ngingo nkuru kubona abakozi b'iperereza bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu banyuruza umunyagihugu bene umurango babona bagatabaza, ariko abo bakozi bo mw'iperereza ntibahanwe ngo nikimenyamenya ko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ashigikiye ico kibi kibishe. Bivugwa na bamwe mu banyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura baraye bamenye ivy'ico kibi kibishe cama gikorwa n'abakozi b'iperereza. Abo banyagihugu barababajwe cane n'ingene umukuru w'igihugu adafise ububasha bwo guhana abo bakozi biwe. Bafatiye kuri ivyo, abo banyagihugu bamenyesha ko abarundi ubwabo badahagurutse ngo bungurunani bikureko intware ya CNDD-FDD, nta murundi azosigara adakorewe ikibi n'intumwa z'umukuru w'igihugu Ndayishimiye zidakomwakomwa ku mabi zikora. Ninete Nancy Mutoni niwe tubaziye inkuru. Haji Hakizimana afite agence HGS yunguruza abantu n'indege ikabikorera ku isoko ya Siyoni mu gisagara cya Bujumbura. Kuri uyu wa ndwi Nyandagaro 2025 yaranyurujwe n'abakozi b'iperereza bamushikanaho bwotera izuba. Imana ikora ivyayo ararokoka. Colonel de Police Nduwayo Jean Claver, umupolisi atwara iperereza ku kibuga c'indege citirirwa Mercure Ndadaye kiri Bujumbura, niwe yateguye inyuruzwa ry'uwo munyagihugu yongera arishira mu ngiro. Imbere yo kwica uwo munyagihugu, Colonel de Police Nduwayo Jean Claver na bagenzi we bakorana mu iperereza bategekanya kubanza kunyaga amafaranga y'uwo munyagihugu hamwe n'imodokari yiwe. Kuri uwo munsi umukuru w'iperereza Colonel de Police Nduwayo Jean Claver imbere y'umutaga niwe yarondeye kuri telefone Haji Hakizimana amusaba ko bobonana ngo hari ikintu akeneye kumubwira. Nk'umuntu yama ku kibuga c'indege aho n'uwo mukozi w'iperereza asanzwe akorera, abifata nk'ibisanzwe aremera ko baza kubonana inyuma y'umutaga. Nk'igihe cy'isaha 11 z'umugoroba amakuru ava i Bujumbura avuga ko Haji Hakizimana yarondeye kuri telefone Colonel de Police Nduwayo Jean Claver atwara iperereza ku kibuga c'indege i Bujumbura amubaza aho bobonanira. Uruwundi amumenyesha ko amusanga hagati mu gisagara ca Bujumbura hafi y'ikibuga c'inkino citirirwa Intwari. Haji Hakizimana ataco yinona afata imodokari yiwe yerekeza aho yabariwe, kubera ko kwiyunguruza bigoye biturutse ku bukene bw'igitoro mu Burundi. Abanyagihugu bamwe mu nzira basabye Haji ngo abunguruze, nawe kuko yarazi ikibazo kihari kandi ko ariko arataha ntiyirengagije abanyagihugu, abashira mu modokari yiwe baragenda. Hafi saa 12:30 z'umugoroba Haji Hakizimana abarashitse hafi ya stade Intwari
arahagarara ahari hasanzwe imodokari ifise ibara ryera yo mu bwoko bwa Probox. Iyo Probox ikaba yarimwo uwavuga ko afise ico abwira Haji ari we Colonel de Police Nduwayo Jean Claver atwara iperereza ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye i Bujumbura. Adatevye Colonel de Police Nduwayo Jean Claver arasohoka muri Probox aramutsa Haji nabo yari yunguruje. Haji yarasohotse yiteze ko agira avugane n'uwo yavuga ko afise ico amubwira, yamara muri ako kanya nyene haci hashika iyindi modokari yo mwiperereza ya double cabine ifise ibiyo bitabona, havamwo abantu bambaye umwambaro usanzwe. Ubwo nyene baca bambika amapingu Haji Hakizimana, bamufunga n'igitambara mu maso, bamukubita muri ya double cabine, baba baramurenganye. Babibonye abari bungurujwe na Haji baca bihutira gufata wa mukozi w'iperereza Colonel de Police Nduwayo Jean Claver ahejeje gutanga uwo bari kumwe, bamubuza kwinjira mu modokari yiwe yo mu bwoko bwa Probox. Induru ifata isi n'ijuru, abanyagihugu barashengerera, n'abapolisi bari hafi bumvise induru barahashika bumviriza ivyabaye, bafata Colonel de Police Nduwayo Jean Claver bamutwara mu gasho mu Bwiza. Icyatangaje abanyagihugu bukeye bwaho ku munsi wa gatanu igenekerezo ry'umunani Myandagari 2025, Colonel de Police Nduwayo yaciye arekugwa aritahira impundu amarembe. Niho abanyagihugu bagiye bumva ko Haji Hakizimana yari yaraye anyurujwe nawe. Mu bucagucagu bw'uwo munsi nyene abakozi b'iperereza bamutaye hafi ya stade nyene Intwari, bamufunze igitambara mu maso. Nk'uko bibandanya bivugwa n'abo banyagihugu, Haji ngo yari yatwawe mu nzu iri muri quartier ya Kiriri, ikartiye isanzwe ibamwo n'umukuru w'igihugu, bamushikiza mu nzu yo hasi benshi bita yo mu kuzimu, abandi bakayita mu kinyamazuru Cave. Bene izo nzu zicibwamwo abantu n'abakozi b'iperereza ziravugwa ko ziri ahatandukanye mu gisagara ca Bujumbura. Mwiperereza bavuga ko ahakorerwa iryo shano cane ari aho Ikiriri, mu Kinindo hafi y'ikiyaga ca Tanganyika, mu Ngagara hamwe no mu Gatumba hahoze hatwarirwa mu ntara ya Bujumbura ya kera abenshi bita Rirare. Bafatiye kuri ivyo abanyagihugu bo mu gisagara ca Bujumbura biganiye radio Haguruka ko kumva abakozi b'iperereza batwarirwa mu biro by'umukuru w'igihugu banyuruza abantu bakamenyekana ntibahanwe, ngo ni akamaramaza ku ndongozi z'igihugu zibeshe Barundi ko zashize Imana imbere. Ku bwabo ico ngo ni ikimenyetso c'uko Perezida Ndayishimiye yashigikiye ayo mabi akogwa n'intumwa ziwe, nawe nyene ngo ntazosubire kubesha Barundi ko ari se Barundi. Babandanije bamenyesha ko Abarundi ubwabo badahagurutse ngo bunge urunani bikure ku intwaro ya CNDD-FDD, ngo nta Murundi azosigara adakorewe ikibi n'intumwa z'umukuru w'igihugu Ndayishimiye zidakomwakomwa ku mabi zikora. Ninete Nancy Mutoni urakoze. Bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye bahamagarira Abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa bikure ko intwaro y'umugambwe CNDD-FDD ibandanya kugandagura abantu hanyuma igashaka kwerekana ko biyahuye. Akarorero gatangwa kakabara kumwigeme yatowe ikiziga kiboheye ku kigazi mu ntango z'iyindwi turiko turasozera, byabereye ku mutumba wa Mutambara, komine Rumonge, intara ya Burunga. Kubwa bamwe n'abandi, Abarundi ngo ntibari bakwiye kubandanya bigira basinda bibazwa kuko nuwo batarashikirwa n'amabi akogwa n'intwaro ihari ejo canke hirya y'ejo ngo ashobora kuyisangamwo. Inkuru twateguriwe na Dondo Diemba z'umutima. Mu gitondo cyo ku munsi uw'indwi turiko turasozera igenekerezo rya 4 uku kwezi kwa Myandagaro, niho umwigeme yarazwi ku mazina ya Eveline Nsabimana w'imyaka yababa 25
yatogwa ikiziga aboheye ku giti c'ikigazi. Ivyo bikaba vyabereye mu gacimbiri Kagoti, umutumba Mutambara, komine Rumonge, intara ya Burunga. Amakuru Radio Haguruka ihabwa na bamwe mu banyarumonge ariko batashimye ko amajwi yabo akoreshwa, bashikiriza ko ikiziga c'uwo mwigeme kw'izosi cari kibohesheje umugozi w'igitenge yari yambaye. Icatangaje abanyagihugu baba muri ako gace nuko naho ico kiziga cari kiboheye ku kigazi, amaguru yarashika hasi. Ababonye ikiziga c'uwo mwigeme bakeka ko bene kumwambura ubuzima bashatse kwerekana ko yoba yari yahuye. Amakuru atangwa n'abegereye umuryango wiwe atomora ko bari bamuherutse ku mugoroba wo ku munsi w'Imana igenekerezo rya 3 Myandagaro, imbere yo gutogwa yapfuye aho mu gitondo ca bukeye ku munsi wa mbere. Abamwishe rero ngo boba bamunigishije umugozi batabuye ku gitenge nyakwigendera yari yambaye. Imvo n'imvano y'ubwo bwicanyi gushika ubu ntiramenyekana, ariko bamwe mu banyagihugu bemeza ko umwigeme Everine Nsabimana ata muntu bari bafitaniye amatati. Ayo makuru aremezwa n'umukuru w'umutumba wa Mutambara Juma Ruhuzo, aho amenyesha ko igipolisi c'Inyamiramabi caho mu Rumonge camaze guhagarika abantu 6, ubu bakaba bariko bakogwako amatohoza. Bamwe mu banyagihugu bo mu mihingo itandukanye bakaba bahamagarira abarundi bose kugira urunani rw'intamenwa bikure ko intwaro y'umugambwe CNDD FDD ibandanya kugandagura abantu hanyuma igashaka kwerekana ko biyahuye. Kubw'abo banyagihugu, abarundi ngo ntibari bakwiye kubandanya bigira basi ndabibazwa, kuko n'uwo batarashikirwa n'amabi akogwa n'intwari ihari ejo canke hirya y'ejo ngo ashobora kuyisangamo. Dondo Diemba z'umutima nawe ndagushimiye. Inyuma y'akaruhuko bagira baduhe mu buhinga bw'ivyuma, duca tubandanya amakuru ya Radio Haguruka. Amasezerano yo guhana abakozi hagati y'u Burundi na Serbia vuba arasinywa. Ivyo Daniel Gelas Ndabirabe yarongoye inama nshingamateka yabivugiye mw'isasa ry'inama nshingamateka yo kuri uwa ndwi Myandagaro umwaka 2025. Yabandanije agira ati, nduguruye twamugina. Murazi iki gihugu ca Serbia twari dusanzwe dufise amasezerano y'imibano, ariko ayo masezerano nubwo yarameze neza, twebwe abarundi nitwe twavyishe, kuko ayo masezerano amaze kuba yuko abarundi bashobora kujayo batarinze kuja mu bintu vyo kuriha. Abarundi benshi baciye bagenda, ahubwo Serbia bayihindura inzira yo kuja mu bihugu vy'iburaya. Hageze rero aho Serbia duhamagara itubwira iti nimuhagarike, ita amasezerano turayanse kuko abarundi bariko bakora ivyo tutumvikanye. Ubu rero twongeye kugiriranira ayandi masezerano. Aho rero murabimenya n'ibindi bihugu tugiriranira amasezerano, ico bita voie de facilité. Abarundi duhamagariwe gukurikiza amategeko kugira ngo ivyo bihugu ntibibe oblige yo kubihagarika. Nukuri birabishe kumva mu gihe ibihugu biba bifise uwo mutima la bonne volonté wo kugira ngo dukorane. Dugaye twamugina. Abatari bake baranegura kubona leta y'u Burundi idashira imbere imigambi yo kugwiza akazi imbere mu gihugu ngo bene Burundi babone gukorera igihugu cabibarutse batarinze kubanza gukorera mu mahanga. Impamvu babona leta ibishira imbere ngo nuko iyo abanyagihugu bakoreye imbere mu gihugu, abategetsi bakomoka muri CNDD-FDD
bake bataronka uko badandaza abanyagihugu ngo baronke ko amafaranga menshi mu kubaka ibiturire nk'uko baronka ko menshi mu kubatwara mu bihugu byo hanze. Abo banyagihugu bavuga ko umunyagihugu w'umurundi arungitswe gukorera hanze n'amashirahamwe y'abategetsi ajejwe ubwo rudandazwa bamwunguka ko amafaranga arenga miliyoni 10 y'amarundi, ngo naho abarundi bashima kujanwa hanze hejuru y'ubukene barimwo ngo bomenya ko baba bagurishijwe amafaranga menshi cane. Basaba rero abarundi kuja hamwe bubake igihugu cabo bakorere muri co bagiteza imbere babanje gushiraho intwaro ifise imigambi yo gukoresha inguvu za bene Burundi mu gukorera igihugu cabo batabanje kugigwa ibidandazwa n'uja hanze akajayo ariko atabanje kugurishwa nk'uko bimeze ku ntwaro ikomoka mu mugambwe CNDD FDD. Ibikorwa byo kubaka igituro c'umuyagankuba ca Gakeceri bigeze ku rugero rwa 71% bishikirizwa na Regideso, aho imenyesha ko ibikorwa byo kubaka ico gituro c'umuyagankuba cyo ku musozi Gakeceri Ingozi mu ntara ya Butanyerera biriko bibandanya neza cane, kikaba kiri mu mugambi w'umuhora w'umuyagankuba uhuza intara ya Kigoma yo muri Tanzania n'intara ya Gitega yo mu Burundi hamwe n'ibindi bikorwa bijanye nawo. Ico gituro gifise uruhara rukomeye mu gukomeza umuhora wo gutwara no gukwiragiza umuyagankuba mu buraruko no hagati mu gihugu c'u Burundi. Kuri uwa 9 Myandagaro umwaka 2025 nk'uko umuhinga wa Regideso ajejwe gushikiriza amakuru muri uwo mugambi abivuga, ibikorwa vyinshi ngo biriko biranguka ku rugero rushimishije. Inyubakwa izowutunganya bâtiment de commande mu rurimi rw'igifaransa gigeze ku bice 95% hamwe na gerite inzu y'umukozi ikabigeze ku bice 94%. Imikobeko y'indani igeze ku 88%, uruzitiro kuri 90% hamwe n'ibikorwa by'umuyagankuba ku rugero rwa 70%. Amapompo yo gukamisha amazi y'imvura ari kuri 20%, mu gihe inzira z'imbere zo ziri ku ntango zigeze ku 15%. Muri rusangi ivyo bikorwa bimaze kurangurwa ku rugero rw'ibice 71%. Uwo mugambi uriko urangurwa n'ishirahamwe Regideso ufashwe mu mugongo ni Banki ya Afrika y'Iterambere BAD hamwe n'umuryango w'ubumwe bwa Buraya. Biruko mu gihe hamaze igihe hibonekeza ubukene bw'umuyagankuba mu gisagara ca Bujumbura gushika aho n'ibitaro Prince Regent Charles biri mu Buyenzi bisaba ababuze ababo bari basanzwe bari mu buruhukiro bw'ivyo bitaro kuja kubatora bidatevye kuko icika ry'umuyagankuba umwanya muremure ituma ibiziga vyononekara. Iyo ngorane ikaba yabaye no ku bindi bitaro biri mu gisagara ca Bujumbura, bikunyurwa nuko atagitoro gihari ngo amamoteri atanga umuyagankuba akoresheje igitoro ashobore gukora. Abanyagihugu bakaba banegura ukuntu leta ikomoka mu mugambwe CNDD-FDD itunganya ibikorwa mu kajagari, bayisaba gukinjura. Ni hano dusozereye amakuru mwari mwateguriwe kuri no wa 10 Myandagaro umwaka 2025. Shimire mwebwe mwariko murayumviriza, bakoze kandi na bagenzanje bayatorokanije hamwe rero na Aubin Felix Irankunda yatumye mvuga mukanyumva. Aline Munezero nari kuri mikro, ndabasezeye ndabipfuriza amahoro y'Imana naho ubutaha.